ndabahaye kaze muri iki kiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Kuko bw'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'umukiza wacu. Dusangire ijambo ry'Imana ririko rirabaza, ririko rirakangurira umugeni wa Kristo kwikangura, ririko rirakangurira isi yose kwikangura. Dusome amajambo y'Imana aboneka mu Banyefeso igihimba ca 5 ku murongo wa 14. Haravuga ngo nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga riti kanguka wewe usinziriye, maze uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Ibihe vy'ikanguro vyabashitsemwo. Ikanguro riraje kw'isi yose. Abagisinziriye abandi bagiye kubarengagira, bigendere, kandi abazosigara bazomaramara, bazosigara bameze nk'imihindigiti ishengero ryamaze kwidugira. Wowe uzosigara mwene data uzomaramara. Niwikangure, ikanguro riraje mw'isi yose. Igihe c'ikanguro kiraje, kirageze, kirashitse, cagihe cavuzwe kiraje. Mwene data nimwikangure, nimuhaguruke mwikangure. Kanguka wewe usinziriye, kuko eheraba mwene data ikanguro riraje. Ikanguro riraje gutabara umuntu uwo ari we wese ku giti ciwe, yaba pastori canke yaba nyarucari. Ikanguro riraje. Wirinde kwiyumvira yuko uko abantu bakwita mu cubahiro ko ari vyo bizoguha gutsinda urubanza imbere y'Imana. Mwene data wibaze, no munsi ijambo ry'Imana rikorera kubaza riti mbega mwene data woba ukiri mu matwara ya kidini canke witeguye kujana n'ikanguro rije mw'isi yose? Ikanguro riraje. Ni kibazo cawe mwene data. Ni wibaze koba witeguye kwikangura canke ko witeguye kuguma usinziriye. Kanguka, kuko ikanguro riraje. Umuntu wese ahari hose munsi y'ijuru yoye kwibaza ko amasengesho ariko aragira mw'izina ry'idini runaka canke munsi y'ubuyobozi kanaka ko vyoshobora kumugirira ikimazi haba namba. Ahubwo mwene data ndagira nkubwire ngo utumbere Yesu wenyene, kuko ari we yagusozereye kandi ari we yakubambiwe ku musaraba, nk'uko tuyibona mu Baheburayo igihimba ca 12 ku murongo wa 2. Haravuga ngo dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Mwene data wiyambure ivyo vyose bikubuza gutumbera Yesu wenyene. Niwasanga ari dini rikubuza gutumbera Yesu wenyene, uryiyambure. Niwasanga ari icubahiro kikubuza gutumbera Yesu wenyene, uciyambure. Niwasanga ari vya politike bikubuza gutumbera Yesu wenyene, uvyiyambure. Niwasanga ari vy'isi icarico cose kikubuza gutumbera Yesu wenyene, nahawe kugira ngo uciyambure, hanyuma uve hasi ukurikira Umwami Yesu. Abumiye mu madini bakayatsimbatararako bagiye kumaramara, aho bagiye kubona asenyukana n'ubuyobozi bwayo bwose, kandi abahora birata ibiti vy'ivyubahiro vyo kwitwa bakanaka mu madini bagiye kumaramara, bazorimbukana n'ababakurikiye bose. Abahenzwe, abemeye bagakurikira abandi, abemeye bagakurikiza uko abandi bababwiye, aho gukurikiza mpwemu w'Imana ariko bagakurikiza ivyo babahenda, bagiye kubona ibara. Suzuma urabe kutakurikiye umuntu, suzuma urabe kutakurikiye idini, suzuma urabe kutahenzwe. Rero igikwiye uno munsi ni kihe? Umuntu wese niyibagire icari nico yahora yirata, caba igiti mw'ishengero canke izina ry'idini kanaka, vyose avyiyambure, acike ubusa imbere z'Imana, yicishe bugufi munsi y'umusaraba, hanyuma maze Yesu Kristo amugirire neza. Reka turaba akarorero, raba akarorero k'Umwami Yesu uko yicishije bugufi, maze akiyambura icubahiro cose n'ubumana bwose yari afise, maze akemera gucika umuntu mutoya. Abifilipi igihimba ca 2 umurongo wa 5 kugeza 11. Haravuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka
no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mw'ijuru n'ay'ivyo kw'isi n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Mwene data, niwature maze wemangire Yesu Kristo ko ari we Umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Ngico igikwiye, urondere Yesu wenyene, ushake Yesu wenyene umwanya ukiriho, akanya kakiriho, Yesu akiboneka, kuko aracari ku ntebe y'imbabazi. Mwene data, umurondere urugi rutarugarwa. Umuntu wese nahunge anyage amagara yiwe, asohoke ave muri Babuloni. Iyo nayo ikaba ari inyigisho zahereye kera zizimiza ishengero rya Kristo, hanyuma ahungire muri Yesu wenyene. Mwene data, hunga udapfa nk'uko abamarayika baburiye Loti n'umuryango wiwe. Uno munsi ijambo ry'Imana ryongeye kuza ari kugira ngo hunga udapfa. Mwene data, twibuke yuko muka Loti nawe atashoboye kurokoka, nubwo abamarayika bari bamaze kuza ndetse bakabakira bakabazimana, maze bakababwira guhunga bakabahungisha, ariko turabona yuko muka Loti atashoboye kurokoka. Hunga udapfa, hunga usohoke uve muri Babuloni, nk'uko no mu vyahishuro Yohana yongera kubihishurirwa, arabwirwa ngo bwira ishengero bahunge badapfa. Yohana yongera kuburira ishengero mu vyahishuro Yohana 18 ku murongo wa 4, haravuga ngo numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti, bantu banje nimuviwe, kugira ngo mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe, kuko ivyaha vyiwe vyarundanijwe bigashika kw'ijuru, kandi Imana yibutse ukugabitanya kwiwe. Mwene data, Babuloni yongeye kwibukwa. Babuloni iributswe kugira ngo ihabwe agakarabo ka vino. Babuloni yongeye kwibukwa kubw'ivyaha vyiwe. Muhunge muveyo, muve muri Babuloni akanya kakiriho. Wirinde kwitwararika idini n'abanyedini, kuko ivyo vyataye igihe, ahubwo witwararike agakiza kawe wahawe, maze wirinde kwifatanya n'abatizera. Mwene data, wirinde kwifatanya n'abatizera, wirinde gukurikira abatoye inzira ya Kayini n'iyabaramu, wirinde gukurikira abandi bagisenga ibigirwamana, wirinde gukurikira abandi bagikurikiza ivy'amadini ababwira. Kurikira Yesu wenyene, kuko ari we nyanduruko kwizera, kandi ari we yagusozereye. Umuntu wese mu rugo iwe arafise uburenganzira bwo kumpamagara, kandi ndinjiriwe dusangire. Yesu ariko aravuga ati, mpamagara nanje ndakwitaba, nk'uko ayo majambo ariko arabonekana mu vyahishuro Yohana igimba ca 3 ku murongo wa 20. Haravuze ngo, mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjiriwe dusangire. Mwene data, Yesu ahagaze ku rugi ariko aradodora kugira ngo niwugurura maze yinjire musangire. Iki ni igihe cyo kwikangura, kandi iki ni ca gihe cyo gukaraba no kwezwa, kuko utejejwe atazoraba Umwami. Karaba, kuko ibihe byo gusangira n'Umwami wacu Yesu Kristo birashitse, ibihe byo kwakira Umwami Yesu Kristo birashitse, ibihe byo kwezwa birashitse. Ni ca gihe cyo kwezwa twabwiwe kiraje, kirashitse kugira ngo ari wese yezwe. Ayo majambo tuyabona mu Baheburayo igihimba ca 12 umurongo wa 14. Haravuga ngo, mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba Umwami. Mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba Umwami. Mwene data, niwaba utarezwa niwezwe, niwaba utaratunganywa nutunganywe. Iki nico gihe, ubu ni wo mwanya, aka niko kanya keza ko kurondera uhoraho bigishoboka kwabonwa. Kandi hari ayandi majambo ariko aratubwira ngo nimwiyeze, nimukarabe. Yakobo arabivuga neza, igihimba ca 4, Yakobo 4:8 kugeza 10. Mwiyegereze Imana nayo izobegera, yemwe banyavyaha nimukarabe, yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Mubabare, muboroge, murire, ibitwango vyanyu bihinduke amaborogo, umunezero uhinduke umubabaro. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, nayo izobashira hejuru. Imana ihabwa icubahiro. Mwiyegereze Imana nayo izobegera. Mwicishe bugufi muri munsi y'ubushobozi bw'Imana. Nimukarabe yemwe banyavyaha. Uno munsi abantu bose bakangurirwa gukaraba. Bivuze ngo ni gukaraba mu mitima, kuko abenshi barimwo barakaraba ku mibiri gusa, ariko kino gihe ni gukangurira isi yose kugira ngo abantu bakarabe.
maze nibamara gukaraba bakiyeza bakitunganya barabona umwami Imana. Ku mwami wacu Yesu Kristo araje kugerera umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Umuntu wese andondera afise agaciro imbere yanje, jewe uhoraho niko uhorahagize. Nico gituma nitaba umuntu wese amamagara, kuko ngomba isi yose bitegure kunsanganira, kuko ndaje bidatevye. Imana iravuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Ayo majambo twarayasezeraniwe. Nico gituma aho uri hose utotinya guhamagara Imana. Hamagara, uhoraho aravuze ngo mpamagara. Yeremiya igihimba ca 33 umurongo wa 3 haravuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze ibyo utari bwamenye. Haleluya. Uhoraho niwe muhamagara kwereka ivyikinze n'ibyo utari bwamenye, ibyo utari bwabone, kuko uhoraho ari wabigira akabigirura. Kandi iki gihe turimo ni ca gihe twasezeraniwe co kwemererwamwo no gutabarirwamwo. Nico gituma aho uri hose ugomba guhamagara Imana kugira ngo ize igutabare. Turagomba gutabagwa. Umugeni wa Yesu aragomba gutabagwa. Igihe kigiye kuza aho ibihe bitagiye koroha, ariko umugeni wa Yesu agiye gutabagwa. Nico gituma no munsi turiko turahamagarirwa gusenga Imana aho umuntu wese ari, maze dusenge uhoraho, hanyuma twongere imbaraga kandi twongere ububasha. Dusome amajambo abonekana mu Bikorinto ba kabiri igihimba ca 6 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuze ngo kandi ko dukorana nayo turabinginga ntimuherwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise, no ku munsi wo gukirizwako ndagutabaye. Ehe none n'igihe cyo kwemererwamwo, ehe none n'umunsi wo gukirizwako. Mwene data, uyu ni wa munsi, iki ni ca gihe, uyu ni wa munsi wo gukirizwako, ni wa munsi wo kwemererwamwo. Hamagara Imana maze uyihamagara aho uri mu nzu yawe, urondere uhoraho kandi uhoraho arakwitaba. Imana imwe iragabisha abantu ngo mwirinde kundonderera ku karubanda canke ku gahinga, kuko ndi Imana ibonerwa haruguru mu cumba. Ayo majambo tuyabona muri Matayo igihimba ca 6 umurongo wa 5 kugeza ku 7. Yesu aravuga ati iyo musenga ntimukabe nka zandyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe, wugara urugi usenge so aba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Kandi nimwasenga ntimukabomboranye amanwa nk'uko abanyamahanga bagira, biyumvira yuko bazokumvirwa kubw'amajambo yabo menshi. Mwene data, iki ni ca gihe twabwiwe yuko tugomba kuja haruguru maze tugasenga uhoraho, kandi Imana ibona ibihishijwe izoduhera kandi izotwishura. Ayandi majambo kandi atwereka ko tugomba kwiherera mu gusenga kugira ngo Imana itweze. N'amajambo abonekana muri Yesaya 26 ku murongo wa 20. Haravuga ngo wa bwoko bwanje ngwino winjire mu nzu yawe, wiyugarane ube urihishije akanya gato gushitsa aho ubushangashirwe buzoshirira, kuko uhoraho ariko araviwe azanywe no guhanira ababa mw'isi kugabitanya kwabo. Ivu rizogaragaza ibitenga vy'amaraso yaviriye kuri ryo, kandi ntirizoba rigitwikiriye abishwe bo muri ryo. Haleluya. Uhoraho ariko araviwe kugira ngo aze guhanira abantu ibi bindi bicumuro vyabo, kandi isi ntizoba ikibaje guhisha ibicumuro vyakozwe muri yo, cangwe amaraso yaviriye kw'isi. Ivyaha vyakorewe kw'isi byose bigiye gushirwa habona. Mwene data, ja mu nzu wiyugarane usenge uhoraho maze uhamagara Imana, kuko Imana yarasezeranye yuko wese ayihamagaye izomwitaba. Imana yongeye gusezerana yuko aho uzoyihamagarira hose izokwitaba. Imana iri kumwe natwe. Iki ni ca gihe co kugerageza ababa mw'isi. Wirinde ntihagire ugutwara igitsibo cawe, nk'uko ivyahishuro Yohana bibivuga bigaragaza. Mu vyahishuro Yohana harabigaragaza. Dusome amajambo y'ivyahishuro Yohana. Yesu Kristo yongera kubivuga. Ivyahishuro Yohana igihimba ca 2 umurongo w'10. Haravuze ngo ntutinye ivyo ugira ubabazwe. Ehe uwo murwanizi agira shire bamwe muri mwebwe mwibohero, kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa imisi 10. Wame uyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Wamuyoboka muri iki gihe cigeragezwa rije kugerageza abari mw'isi bose. Wame uyoboka wihangane, wirinde ntagire ugutwara igitsibo cawe. Wirinde ntuzimire, kandi wirinde ntuzimizwe. Uhagarara ushikamye, ugwana intambara nziza yo kwizera. Ayo majambo turayabona kandi nanone aha nyene mu vyahishuro Yohana igihimba ca 3
umurongo w'10 ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose kugerageza ababa mw'isi ngira nze vuba wumire kuco ufise ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Imana iravuze ngo ko witondeye ijambo ryo kwihangana. Imana nayo igiye kukurinda muri ibi bihe bikomeye. Imana igiye kurinda muri ibi bihe by'igeragezwa rigiye kuza kugerageza abari mw'isi. Umuntu wese ahari nahaherereye agiye gushikirwa n'ibigeragezo, ariko wihangane kandi ugumye igitsibo cawe wahawe. Wame wihangana gushita gupfa kuko ugiye guhabwa igitsibo c'ubugingo. Iki ni ca gihe cy'uko imisozi n'uturambi bizoringanizwa kandi ibigoramye byose bikagororoka, inzira z'ubukiru zigasenwa, maze abafise umubiri bose bakabonera rimwe ubwiza bw'Imana. Muri Yesaya 44 kugeza ku murongo wa 5 havuga ngo imisozi n'uturambi bizoringanizwa, ibigoramye bigiye kugororoka, baba bishize hejuru canke abigize agakomeye canke agahambaye, byose bigiye kuringanizwa. Igihe kirageze cyo gusemerera mu kubarira Siyoni ubutumwa bwiza, kuko ubwami bw'amahoro bugiye kuza. Yesu araje vuba kugira ngo azane ingoma yiwe kwima nk'umwami w'abami mw'isi yose. Turaba ayo majambo muri Yesaya 40 umurongo w'9 kugeza 11. Yewe ubarira Siyoni ubutumwa bwiza, duga umusozi muremure. Yewe ubarira Yerusalemu ubutumwa bwiza, semerera cane ushimitse, semerera ntutinye, ubwire ibisagara by'Ubuyuda uteha Imana yanyu. Uhoraho Imana azoza afise ubushobozi kandi ukuboko kwiwe kuzomutwarira. Raba azoza azanye impera kandi inyishu yiwe iri imbere yiwe. Azoragira umukuku wiwe nk'umwungere, azoterura imyagazi mu maboko ayitware mu gikiriza, kandi zonsa azoziyobora buhoro buhoro. Semerera cane woye kwigarura, ubwire Yerusalemu ubutumwa bwiza, ubabwire yuko Mesiya agiye kugaruka, kandi ubabwire yuko kuza kwa Mesiya kuzotungura benshi. Itegure kumusanganira, itegure kwakira Umwami wacu Yesu Kristo araje. Kwitwa amazina no kubonekana nk'ubusumba abandi byose bimaze kurangira. Ubutunzi canke abatunzi bimaze kugaragara ko ari ubusa gusa. Isi yose yashizwe ku munzani kandi yasanzwe atagaciro ifise imbere y'Imana. Iteka isi iciriweko, ntihagira wihenda agakomeza gukurikirana ivyubahiro, ubutunzi, ibiti mu madini, kwitwa umunyedini canke kwibona ko hariho ico asumbya abandi. Uwo muntu agiye kumaramara no kubona ibara. Uzosenga ca gikoko canke igishushanyo caco, uwo azohabwa ku gakarabo ka vino y'uburake bw'Imana. Ivyahishuro Yohana igihimba ca 14 ku murongo w'9 haravuze ngo umumarayika wundi wa gatatu akurikirirako avuga n'ijwi rirenga ati, nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco, akemera gushirwa ku kimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza, uwo nawe azonywa kuri vino niyo burake bw'Imana yiteguwe, idafunguye mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azobabarizwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Isi iriko iraburirwa kugira ngo ntihagire ukurikira ca gikoko, ntihagire usenga ca gikoko, ntihagire usubira gusenga ibishushanyo, ntihagire usubira kwizigira canke gusenga mu buryo bwa kidini canke gukurikiza imigenzo n'imico by'abana b'abantu, kuko isi iriko iraburirwa ko uzosenga ca gikoko akemera gushika ku kimenyetso caco mu ruhanga canke ku kiganza, kuwo nawe azohabwa ku gakarabo ka vino y'uburake idafunguye mu gakarabo igiye guhabwa Babuloni. Abantu bose bayoboye abandi babahendesha amadini n'ibinyoma byabo bazobona ibara. Nico kimwe n'abemeye guhendwa bagiye kumaramara, aho bazobonera ababategeka bose aribo bagiye kubanza gufatwa mpiri, nibo bagiye kubanza gufatwa mpiri ubwa mbere. Birabonekana neza ngo umuntu wese yakoresheje idini kugira ngo yironkere izina rya rurangiranwa ku isi agiye gusigarana ubumaramara n'ibitetegwa ibihe bitazoshira. Ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura uko bukeye, bagurukisha amababa nk'inkukuma bagende ntibaruhe. Ayo n'amasezerano yasezeraniwe abera, yasezeraniwe abasenzi, yasezeraniwe abakijijwe, yasezeraniwe abana b'Imana. Yesaya 40 ku murongo wa 28 kugeza 31. Ntiwari bwabimenye,
nturavyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Niwe aha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongera mw'inkomezi. Imisore yo nadendebukirwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yo kwicako igatemba, ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Haleluya. Witeguye guhabwa inkomezi. Imana ikongera inkomezi wowe wakijijwe. Imana ikongera inkomezi wewe mukozi w'Imana. Imana ikongera inkomezi wewe wihaye Imana. Imana ikongera inkomezi, kuko abiteze Uhoraho bazokwama bongerwa inkomezi nsha. Buri munsi ugenda uhabwa inkomezi nsha, buri gitondo ugenda uhabwa inkomezi nsha, buri mugoroba ugenda uhabwa inkomezi nsha, maze ugenda uhabwa kwiyubura mu Mwami wacu Yesu Kristo, kuko abizigiye Uhoraho batazotetegwa kandi batazomaramara, kuko mu mpera y'intambara ariho bazogororerwa. Nawe ni wihangana ukagwana intambara nziza yo kwizera, uzohagarara mu mugabane wawe mu nyuma y'intambara umaze kunesha. Rero ijambo ry'Imana rije kuri wewe kugira ngo wihangane mu ntambara ucamwo, mu bikugerageza, mu bikurusha. Wirinde ntihagire ugutwara igitsibo cawe, wirinde ntihagire ugutwara igitsibo cawe, uhagarara ushikamye. Kandi wirinde urabe ntihagire ukuzimiza, kuko benshi bahagurutse kuzimiza, abandi bahamagara abandi babahamagarira mu madini, ariko ayo madini siyo yiteguye gukiza umuntu, ariko Yesu wenyene niwe yiteguye gukiza. Nico gituma ugomba kuraba Yesu wenyene. Rero ndagira ngo ubwire ngo uca bugufi aho uri, maze upfukamira Umwami Yesu, maze umubwire uti: Data uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndongeye kuguhamagara. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Mwami, ndongeye kuguhamagara. Uhoraho niwongere kuza kuntabara no kunkiza no kungirira imbabazi. Mwami, umparire ibicumuro byanje byose n'ibigaha bitanyo byanje byose. Umparire kutizera, maze unyongere kwizera. Unyongere inkomezi, unyongere ububasha bwo kurwanya intambara nziza yo kwizera, kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru, n'abafise ububasha, n'abaganza isi y'umwijima, ndetse n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo Mwami Uhoraho, ndagusabye inkomezi zo mu kuryo n'izo mu kubamfu, kugira ngo mpe gushobora guhagarara nshikamye ku munsi mubi. Urakoze Mwami, nuhabwe icubahiro. Urakoze kubwira ijambo rihembura, kugira ngo mu isi yose twikangure, isi yose abakristo aho bari hose bikangure, maze ishengero ry'Imana yitegure gusanganira Umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushimiye Mwami, nongeye gusengera uwari we wese amaze kwakira iri jambo ryawe, umugire neza kandi umwongere inkomezi, umugire neza maze umuhindura umugire icari mwe gisha. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.